Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bikizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru muraza kumvamwo benshi cane ndetse hari n'amazina muraza kumvamwo mukagwa mu gahundwe. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko kuri bwa bwicanyi bwari bumaze imisi bukorwa mu ntara ya Bururi, aho vyavugwa ko umudandaza akomeye cane bita Yoweri Ndagije ari we yari inyuma y'ubwo bwicanyi. Hari n'andi makuru kandi avuga ko abo mu muryango wa Yoweri bo bavuga ko uwabo arenganywa, bamwe bakavuga ko ubwo bwicanyi bwatanguye mu kugwanya umugambi wo gukuza buramatari w'intara ya Bururi, ndetse kuri ibi vya buramatari mukaza kumvamwo naho ngo Yoweri yoba yari afitaniye imigenderanire ya hafi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Mu bihuha bikwiragizwa hariho abavuga ko ubwicanyi bwateguwe n'akarwi gashaka kwerekana ko intara ya Bururi yananiye buramatari Leonidas Bandenza amaso. Ivyo bihuha bivuga ko buramatari bamuhora ubwoko bwiwe bakamuza kandi ko acuditse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo bihuha bifatanya Yoweri Ndagije na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bikavuga ko ngo Ndikuriyo yoba atinya Leonidas Bandenza amaso ko azohava ahabwa intara nshasha ya Burunga izobifatanya Bururi, Makamba ndetse n'intara ya Rutana. Akarwi kanka Leonidas Bandenza amaso ko Leonidas Bandenza amaso ko yogira mu mwaka wa 2025 yaracafuye bikomeye ku buryo Perezida Ndayishimiye atohirahira ngo amuzeze intara ya Burunga. Biragoye rwose kumenya ko ico gihuha gifise ishingiro. Abaryango ba Yoweri bo bavuga ko Yoweri atamigendanire afitanye na Reveriyano Ndikuriyo, ariko rero abategetsi bose bagize ico bavuga ku kibazo c'ubwicanyi Bururi bagumye bemeza ko bwateguwe n'akarwi k'intagondwa gashaka guhungabanya uburongozi bw'intara. Umushikiranganji Martin Niteretse we ntiyariye umunwa avuga ko leta yose iri inyuma ya buramatari Leonidas Bandenza amaso. Ukuri ni ukuhe mu biriko biraba i Bururi? Ese ryoba ari inyinyurana ribandanya mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye nk'uko tumaze igihe tubibona? Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu mukunda Umuhuza TV. Mwaye ikaze muri ano makuru. Igisagara ca Bururi kimaze iminsi mu bwoba bwinshi cane, aho abantu baza baricwa batemagujwe imipanga. Uko ubwoba ari bwinshi niko n'ibihuha ari vyiyongera. Abategetsi ntibatomora abariko barakora ivyo bintu, ariko umushikiranganji Martin Niteretse haremeza ko ubwo bubisha bukorwa n'akarwi k'intagondwa gashaka kononera buramatari w'iyo ntara. Mu bamaze gufatwa harimwo umudandaza Yoweri Ndagije, abiwe bo bavuga ko Yoweri arenganywa bakipfuza amatohoza yimbitse. Ikinyamakuru Iwacu giherutse gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi carondaguye uko bwakurikiranye. Mu ntango za Rusama uyu mwaka wa 2023, Egide Nkuriyingoma umukozi wa Lycée Bururi yarishwe atemagujwe imipanga ageze mu gacimbiri nanira umutumba Nyavyamo mu gihe yariko arataha ku rugiwe. Mu ntango kandi za Rusama nyene ku mutumba Muzima haratowe mu gitara ikiziga c'umuntu atamenyekanye yari yaciwe umutwe. Kwigenekerezo ya 12 Rusama uyu mwaka wa 2023, mwigisha wo kuri Lycée Bururi Felix Ndikumana batazira 20 yarishwe atemagujwe umupanga mu gihe yari karataha ku rugo iwe
ahasanzwe haba abigisha b'iryo shure. Haciye iminsi 10 kw'igenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umuvugabutumwa w'ishengero rya Pentecote yitwa Joseph Niyonkuru nawe yaratowe ikiziga mu mwonga w'uruzi Burunga ku mutumba wa Burunga muri zone Gasanda muri komine ya Bururi. Ababonye ibikomere yari afise ku mutwe bibaje ko nawe yoba yatemagujwe imipanga. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko hamaze gufatwa abashika kuri 20 ku mvo z'amatohoza. Batanu muri bo bikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Umwe we avuga ko yafatanywe n'itonga, yoba yafashwe hari uwo ahejeje gutema, Imana irakinga ntiyapfa. Uwufashwe yemeza ko atari anazo yagira yice, mu gihe abamufashe bagira bagire ko bamwica nawe yitabarije yerekana amafaranga 100,000 by'amafaranga y'amarundi, avuga ko wamutumye kwica uwo muntu yamwemereye impemba y'amafaranga 300,000 by'amarundi, aca aba aramuhayeyo 100,000 ayandi ko yari kuyamuha igikorwa giheze. Iwacu ikavuga ko uwo muntu yemeje ko uwamutumye ari umudandaza yitwa Yoweri kandi ko yatumye n'abandi gukora ubwo bubisha. Aho rero niho havuye ihagarikwa rya Yoweri Ndagije. Ikinyamakuru Iwacu kikanongera ko hari abakozi babiri ba Yoweri bigeze kwicwa batemagujwe imipanga mu gihe kitari icakera. Ese uyu Yoweri Ndagije we yoba arinde? Yoweri Ndagije ni umudandaza avuka mu gacimbiri ka Muyengeri ku mutumba wa Nyavyamu muri zone Muzenga ya komine Bururi. Uwo ni umwe mu badandaza bakomeye bo ku mugwa mukuru w'intara, azwi kandi nk'umwe mu bakristu b'ishengero rya Pentecote. Abaryango biwe rero bavuga ko Yoweri atamugambwe arimo kandi ko ata politike ajamwo. Kuva izina rya Yoweri rero rikwiragiye ko ari we yoba ahemba abicanyi batemagura abantu, ibihuha bimwerekeye byarabaye byinshi cyane ku mugwa mukuru wa Bururi. Hari abavuga ko batazi iyo Yoweri akura ivyo adandaza, bibaza ko biva mu kuzimu, ariko abaryango be bo baremeza ko arangurira muri quartier Asiatique no kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Abantu baravuga cyane ko inzu yiwe yigeze gusha, Yoweri akabuza abantu kuzimya kubera yariko akorana n'amashetani. Abajyango biwe nabo baremeza ko inzu yahiye, ko Yoweri yafashe umupira w'amazi ngo azimye, abona biranse aca arabuza abandi kubera yabona umucanwa ari mwinshi wo hava uturira abantu. Harakwiragijwe kandi amakuru ko Yoweri yafatiwe mu kivuko ca Rumonge ariko arahunga. Ikinyamakuru Iwacu caragiye kubaza ko ku kivuko gisanga ayo makuru ntazwi. Abaryango ba Yoweri batangaje ko yafashwe ku munsi w'Imana igenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 avuye i Bujumbura, akaba yararafashwe atarashika mu Rumonge, afatanwa n'umushoferi wiwe be n'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Fuso. Umunsi umwe imbere yaho Yoweri yari ku mpanda gufasha gushingura umwana wo mu muryango yitavye Imana. Ku munsi w'Imana rero mu gatondo ngaca azinduka duga, niko gufatirwa mu nzira. Abaryango bewe rero baravuga ko uwabo arenganywa. Abaryango ba Yoweri bavuga ko batigeze bamenyeshwa ico uwabo azira. Agifatwa ku igenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 baramurondeye hose barabura, cyo kimwe n'umushoferi wiwe. Ariko uwo munsi nyene isaha 12 z'umugoroba abaryango babonye haza imodoka zibiri, kamyonete double cabine Toyota Hilux zuzuye abapolisi ziza i Nyavyamu aho avuka. Barasaka barabura, babandandiriza ku mangazini Bururi, barasaka barabura, baja ku mangazini Ikiremba, barasaka baca bagenda bajanye imipanga asanzwe agurisha. Bukeye ku igenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 abapolisi baragiye gusaka mu Kanyosha i Bujumbura,
aho Yoweri asanzwe yarubatse inzu ari naho abana biwe baba, naho barasaka ntibagira ico batora. Niwo kuwa gatatu igenekerezo ya 24 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 barafashwe umuvukanyi wa Yoweri yitwa Levisi Nitereka bamukuye aho adandariza i Bururi, kandi nawe nyene baragiye kumusaka. Undi yahagaritswe akaba ari umukozi wa Yoweri Ikiremba. Abaryango ba Yoweri rero bavuga ko uwo mukozi yasabwe kwemeza ko amanama yo kwica abantu yabereye mu mangazini ya Yoweri Ikiremba, ariko uwo mukozi ngo yoba yarabihakanye. Abaryango ba Yoweri bipfuza kuronka umuco biriko biragirizwa abantu babo, naho kandi umuryango wipfuza ko vyose vyokorwa ku mugaragaro, ubutungane ntibukorere kubihuha. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, mu bihuha biriko bikwiragizwa hari abavuga ko ubwicanyi bwateguwe n'akarwi gashaka kwerekana ko intara ya Bururi yananiye Buramatari Leonidas Bandenzamaso. Ivyo bihuha bivuga ko Buramatari bamuhora ubwoko bwiwe, bakamuza kandi ko acuditse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo bihuha bifatanya Yoweri Ndagije na Reveriyano Ndikuriye, bikavuga ko Ndikuriye atinya ko Leonidas Bandenzamaso azohava ahabwa intara nshasha ya Burunga izobifatanya intara ya Bururi, Makamba ndetse na Rutana. Akarwi ka Leonidas Bandenzamaso ko yogera mu mwaka w'ibihumbi 2025 yaracafuye bikomeye ku buryo Perezida Ndayishimiye atohirahira ngo bamuzeze iyo ntara ya Burunga. Biragoye rwose kumenya ico gihuha niba gifise ishingiro. Abaryango ba Yoweri bo bavuga ko atamigendanire afitaniye na Reveriyano Ndikuriye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Ariko rero abategetsi bose bagize ico bavuga ku kibazo cy'ubwicanyi Bururi, bagomye bemeza ko bwateguwe n'akarwi k'intagondwa gashaka guhungabanya uburongozi bw'intara. Nibwo umushikiranganje Martin Niteretse watariye umunwa mu kuvuga ko leta yose iri nyuma ya Buramatari Leonidas Bandenzamaso. Ndagukengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje abacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana ibahezagire.